aragiye aradusize, avuye muri iyi si y'abambaye umubiri. Ararangije imirimo yose yakoreye mu isi ishizwe ku iherezo. Urupfu ni intumwa iza kudukura muri uyu mubiri, nubwo bamwe batabisobanukirwa, twese niyo nzira. Tega amatwi wumve uko uyu yabisobanuye, ati burya dupfa buri munsi ariko tukongererwa andi mahirwe. Aragiye ashoje urugendo rwe muri iyi si. Mbega wewe uriteguye? Je hose nditeguye. Haba none rwoza canke ejo rwoza rikagutwara canke nanje rukantwara. Mbega twiteguye gute? Hoba muri uyu mwaka twogenda canke se mu mwaka uza naho nyene rwoza kukuraba kandi nirwo gusimba. Urazi neza ko atawe rusimba rwamubonye. Wosangwa witeguye? Je hose mbega nditeguye. Uno musi niwe ararangije ashoje urugendo rwe kuri iyi si. Aratashe agiye guhemberwa ibyo yakoze. Aratashe yitavye bamuhamagaye, agiye gutanga raporo ku wamuhaye ubuzima. Abasigaye turarira tukanababara cane, kandi koko nivyo kuko twambaye umubiri. Yamara kandi twibagira ko iyi si atari iwacu. Umwana yizamo akarira cane kuko amenye ko agiye ahantu h'umubabaro n'agahinda. Ntibyari bikwiye ko turizwa n'uwivuye muri iyi si kuko aba avuye muri iyi miruho, imibabaro n'akaga duhuriramwo imisi yose. Aragiye agiye aheza, avuye mu miruho y'isi asize amarira n'amaganya. Aragiye agiye ahataba kurwara canke kurwaza, agiye ahataba gupfa no gupfusha, ahataba kurira no kuboroga, ahataba gukena no gusonza. Ararangije araruhutse, agiye kwambara undi mubiri, icompa natwe tukazogera tukamusanga, maze tukambara umubiri musha wo mu bugingo buhoraho butazoshira. Naho iwawe usigaye, mbega wowe niruza ruzogusanga umeze gute? Uzosangwa witeguye? We yaratunguwe ariko wowe ntutunguwe kuko ibi bikubereye imburi. Uronsa andi mahirwe yo gutegura ibidatunganye. Mbejeho, mbe wewe tuzorangiza dute? Ubwo turiteguye koko? Hagarika gato ubanze wibaze, uzorangiza ute uru rugendo rwo muri iyi si? Je hose nzorangiza nte? Mbega turiteguye? Mbe umunsi twahamagawe, reka nkwibarize, umunsi wahamagawe uzosiga nk'uruka imusozi. Ego niho uwundi muntu araho yavuze ati umuntu wese yitegure yirabe, ntamere nka wa wundi agenda abamubonye bose bamutwaye bagiye kumutwara aho bamushingura, agasigara avuga ati wigire ntaco wari umaze muri iyi si. Mbega uzosiga igishinga ntahe kimeze gute? Uwundi munsi naho uwundi muntu bamujanye aho nyene ku nzira iwabo wa twese, hama abarenganye bose bakavuga bati aragiye kweri, twari tukimukeneye. Uyo asize igishinga ntahe ciza. Mbega wewe uzosiga igishinga ntahe kimeze gute? Mbe yaba ari wewe warugiye uno munsi, wogenda umeze gute? Mbega uriteguye? Reka dusabe Uhoraho twese aduhe guharura imisi yacu. Ntituzohave twibesha ubugingo ngo tuzosange tuzi iyo tuja n'iyo tuva. Dusabe kuzogira iherezo ryiza, dusabe kuzorangiza amahoro, tuzotahe aheza mu ijuru, aho abatunganije ivyabo bakiri mu isi bakagenda kwambara impuzu zera, izo bazokwambara ubuziraherezo. Ndakwifurije kandi nanje nifuza ubwanje, abanje bose n'abawe bose, twese tuzorangize neza, tuzogira iherezo ryiza. Murakoze.